ubwa mbere mbanje gushimira Imana mushobora vyose iyo yatujanye amahoro tukagaruka amahoro tukadusanze n'igihugu kiri mu mpore. Imana rero nibishimirwe nkuko bivuze tuvuye mu rugendo mu gihugu ca Senegal. Urugendo twari twagiyemwo tugiye mu nama yiharije kwiga ikibazo c'imfungurwa muri Afrika. Ni ikibazo rero gihanze twese, icivugo cari yuko Afrika itegerezwa kwigaburira. Ivyo rero murazi ko bihuriranye n'icivugo c'u Burundi, umwe wose utegerezwa kuronka ico ufungura. Iyo nama kandi twahuriyemwo n'abasanzwe bafashe ibihugu vya Afrika mu iterambere ry'uburimyi n'ubworozi. Twashoboye rero guhanahana ivyiyumviro turaba ahari ingorane muri Afrika kugira ngo turwanye inzara. Turarabira hamwe twese, umwe wese agatanga mu gihugu ciwe ivyo abona biteye ingorane n'icokorwa kugira ngo inzara ihere muri ibihugu vyacu vya Afrika. Icambere cyo nuko twasanze ibihugu vya Afrika uyiravye ni igihugu kinini cyane kandi ndimwa ku buryo twese dukwiye amaboko mu mpuzu twosanga ahubwo dushorera ivyo bifungurwa muri ivyo bihugu vya Buraya n'ahandi. Ico twakibonye twese, igihugu cyose caravuga iwabo ingene vyifashe. Dusanga rero twese twarahakuye ikibako, twarahanahana ivyiyumviro, umwe wese agatanga ivyo afise, ubundi akazana ivyo afise, turahuriza hamwe. Nico gituma twese twagiye twigira inama rero ko umwe wese mu gihugu we agiye gukora ibishoboka vyose kugira ngo inzara ituzwe burundu. Duhejeje mu bisanzwe gushikiriza muri izo nama, umwe wese ashikiriza ivyiyumviro, twaca duhura n'abasanzwe basahiriza ibihugu vya Afrika mu iterambere ry'uburimyi. Rero Uburundi natwe tukaba twashoboye guhura n'abasanzwe badufasha aho cyane cyane ucabumva ikigega c'iterambere rya Afrika, ugaca wumva hishira hamwe mpuzamakungu FIDA, ugaca wumva banki y'isi yose n'ibihugu bitari bike na za pamu zari zirimwo n'ibindi bihugu bisanzwe bishaka gufasha mu iterambere ry'uburimyi. Twebwe rero twashikirije abo basanzwe dufashanya intumbero nyamukuru budufise. Intumbero ikomeye cyane nuko twasanze ubu tutegereza kugira ibibanza binini bibiri vy'akarorero tugira turabe yuko tudashobora kwimbura ibintu vyinshi cyane. Ibibanza bibiri rero twatoye ikibanza cyo mu Cibitoki kinini n'ikibanza c'Ikarusi kinini. Tubanza gutangira ko akarorero ibibanza twise agropole. Ivyo bibanza rero tuzoca tuja ko tubitegura, hanyuma turerekana intambamye dufise, cyane intambamye zihagaze kuhindagurika ry'ibihe. Izindi ntambamye ni irikena ry'umwavu kw'isi yose kubera iyi ntambara iri kwiba mu gihugu ca Ukraine. Twese twasanze tumeze kumwe, ariko dusanga muri Afrika burya hariho amahinguriro naho nyene ahingura umwavu ku buryo nayo nyene twabonye ko yotezwa imbere. Rero bose twarumvikanye yuko ubu tugiye kuva hasi duhagurukira ico kibazo c'inzara, kuko twabonye yuko tuzeyinze tuja gusuma hanze nta kizovamwo. Kandi ico gihe rero tuhaciye tubonana n'abandi, twabonanye na iyo banki y'iterambere rya Afrika dusanzwe dukorana neza cyane ngaha mu gihugu cyacu. Turayishikiriza imigambi si yo gusa y'uburimyi, twashikirije n'indi migambi ibijanye n'amabarabara, ibijanye n'ibarabara ry'indarayi, ibijanye n'iterambere ry'abakenyezi n'ugwaruka, kuko murazi yuko ni umugwi w'Abarundi twashize imbere cyane mu bijanye n'iterambere. Twerekana ivyo tumaze gukora n'ingene tubikora. Hanyuma rero turashikiriza yuko nico kibazo c'umwavu kiduteye ikibazo. Rero nk'ibanki y'iterambere rya Afrika ni banki yamaze gufata mu ntoki ibijanye n'iterambere mu Burundi. Baca baratwemera yuko bagiye kuduterera
imiliyaridi 3 n'ibice 6 z'amahera y'abanyamerika kugira ngo twubake rijya barabara ry'indarayi baremeye kuduterera ayo mahera kandi murumva ko atari make. Hanyuma baremeye kuduterera ifumbire dushobora gukoresha umwaka wose, kandi ivyo twaciye duhana n'ikirangamisi yuko mu kwezi kwa gatandatu iyo fumbire yoba ishitse kugira ngo twitegurire neza irima ry'agatasi n'irima ry'impeshi, kuko niba dusahiriza tukaronka ifumbire hakiri kare, kandi murumva yuko izoba iri no ku giciro kitavuna, kuko bashatse gufata mu mugongo leta, kubera leta ikoresha amahera menshi cyane, murabizi 70% ku mahera abarimyi bakoresha. Ikindi bacemera kudufasha naco ne cihuta ni ikibanza kizoja mu mahinguriro y'uburimyi. Ico twari twakivuganye acarara gishimangira, ico kibanza twaramaze kukibona aho kizoja. Ubu rero bemeye yuko bazoca baza kudufasha kugira ivyigwa vyacu. Baca baremera yuko turiko turaraba ugwaruka n'abakenyezi ingene aribo ba mbere bazana ingufu nyinshi mu burimyi, baciye bavuga ko bagiye gufata mu mugongo ijya banki y'ugwaruka hamwe ni banki y'abakenyezi. Ikigega rero cy'iterambere rya Afrika n'abana ni ikigega gisanzwe gikorana cyane n'u Burundi, kandi murumva yuko twavanye twemeranije ibitari bike byo dufasha. Rero twavuga tuti nta gahemo kari karimo, kuko n'umuntu asanzwe wewe n'uyitwara arifuza mbere yaciye ashikiriza yuko ngo rero hageze kwaza mu Burundi ko ivyo byose uko yavuze yuko byose biriko birigwa naho bizova byose yaciye agenda bimenyesheje, acatubwira ati bure igisigaye nuko nzoca nza i Burundi, yango yari yatevye kuza atagase kaduhaye. Duhejeje umubonano n'urongo ikigega c'iterambere rya Afrika, mwumva ko twari turi no mu gihugu kigenzi, igihugu ca Senegal. Twace turonka akaryo ko kubonana n'umukuru w'igihugu ca Senegal. Murazi yuko yaherukaga muri cagehe cyo magume, akaba ari mu bakuru b'ibihugu babonye ukuri ubwa mbere mu 2015, baca baja gushikiriza ishirahamwe rya Afrika ko babonye ukuri. Murazi ko naryo ryari ko riraturemera rivuga ngo bazane ngo inteko za Afrika. Nibo rero bagiye kuvuga yuko ukuri babonye mu Burundi atabisa bisana n'ivyo bari barabariwe. Mwumva yuko rero nawe yashaka kumenya ati Burundi bugeze, turavugana ibijanye n'imigenderanire yacu. Asanzwe arongoye n'ishirahamwe rya Afrika, ubu ni warirongoye, naho nyene karakaryo kumushimira kuko yarakoze biboneka, mwarabonye ariko aratunganya yuko ishirahamwe rya Buraya yogira inama na Afrika kugira ngo twigire hamwe ibijanye no gufasha mu vy'iterambere. Mwarabonye agenda mu gihugu cy'Uburusiya kugira ngo abasigurire ingaruka z'irya ntambara ku bihugu vya Afrika. Hari ivyo rero kumushimira, na nyuma turavugana ibibazo bijanye n'amahoro mu karere turimo aha muri Afrika cyane mu karere, turahanahana ivyiyumviro ku buryo rero tubona yuko ivyo twahanye azobishira mu kirangamisi c'inama y'abakuru b'ibihugu igiye kuba muri uko kwezi, inama y'ishiramwe rya Afrika. Muri make rero novuga yuko uru rugendo rutabaye urugendo rw'imfagusa, kubera tuje dufise n'agakemanyi, kandi murumva ko twahigiye n'ingene ibindi bihugu biriko biratera imbere. Rero nkaba notera kamo Abarundi, kuko umukuru w'igihugu se waja kurima mu itongo ryo kwa naka, twice dukora turekana inzira tugahimiriza tukarondera n'ibishobora gufasha bene igihugu kugira ngo umwimbu utere imbere. Ikintu rero twitwararika nuko dutegerezwa kugwiza umwimbu utera imbere, hanyuma turonke ivyo dufungura, twongere turonke n'umusesekara dushora mu isoko. Rero nakamo nagomba guca mboneraho gutera Abarundi twese dukora amaboko mu mpuzu. Nta kidashoboka iyo umuntu yakuye amaboko mu mpuzu, kandi ni vyiza ko twese twoza turakorera hamwe. Murakoze, Imana ibahezagire.